We canke mwaramutse bivanye naho muherereye twaramutse tugendera gwaruka rufise impano zitandukanye hano turi kuri Kiwacu magazine ikiganiro naco twamadutanga kenshi kugira twamamaza ibikorwa bitandukanye ni nanje ndakora twaramutse tugenda ugwaruka rufise impano zitandukanye hano nibaze yuko muraza kumubona atubwire byinshi mbega byaje gute kugira bitangure ibikorwa vyiwe ni cyahi ciyumvira kuyemwo mbega yohanura gute urundi gwaruka ibyo byose ndibaza yuko turaza kubimubaza kugira abidushikirize hama uri kuri micro Sewa Karanga hama uri kuri kamera nawe Nidi Kalimu rero wewe muntu uri kuradukurikirana kuri no Kiwacu magazine kurakurikirana ibikorwa vyacu gerageza ushoboye ugire partage share subscribe na comment kugira na wawundi ari kure kugira bimushikiye no wagira comment aza kudufashisha cyane gose turabona ahantu twogeza handi urundi gwaruka kandi tugakora cyane reka ndibaza muramubona umutumire wacu reka tumanze tumwakire atwidondore kumbure byishara bitubwira turaguhaye ikaze murakoze cyane kaze kandi na karibu ego hama kuba ku mazina nitwa Mugisha Dive ego sijya kazi benshi bazi Ortoneri Burundi designer okay. Ni Mugisha Dive ariko ijya kazi ni Orton Ortone niki Ortone novuga ati mu ngerageje kugisigura basi ni prefiye kumukacere kujya akubita yakubita zijya ngumi nanje muri jewe ni hako ari nko kugwana n'icyare cyo n'ubuzima bavuga ati ni gucya mu bintu bikomeye niyo ryavuye iryo zina yego mbega twashite mu kibanza cawe mbega muri make ukora iki twashitse ariko benshi bayibonye bimwe ariko ntibatahukiwe neza kuko babona ari byinshi ubuzima busanzwe usanzwe ukora iki ubuzima busanzwe muri ubuzima busanzwe nkora ibikorwa mvabwenge yego mvabwenge harimwo gukora ibirato ubu brasserie ibidede vyo munda harimwo no kugira iki harimwo urumva ni muri ya are harimwo amashami menshi harimwo ibintu byinshi urumva ngerageje kubigira kuvyinjiramwo yego n'utuntu twinshi yego murakoze cyane mbe ndafise akabazo ngomba gukubaza mbega vyakujemwe gute kugira wiyumvire kuja hamwe we ubwawe ukiyumvira ati reka nirondera ibintu vyiwanje nkore mbega wavyumviriye gute vyakujemwe gute ko ndiko ndaraba ugwaruka kwiki gihe gwinshi benshi usanga bari mu marigara ariko we mbega vyakujemwe gute kugira ya marigara ntuyabonekemwo kuno vyanjemwo je natanguye nkora ubuntu bwo ku maboko yego ni 2017 uko yego gusa muri ico gihe amafaranga nyene araboneka nyene make sani hamwe umuntu agira ikintu mu buzima kugira ivyiyumviro biri kure tagira ivyumviro biri kure naho uva naho ushika niyo naciye niyumvira kuvuga ati none nakuntu norondera akantu nanje kokora kosumbiriza ya mafaranga ndonka cyane yumvira ikintu cyo gukora ibirato cyane gusa nivyo ari vyoroshe muri ico gihe icyo gihe arashaka kugenda nko kuba coordinator ukamubwira ati wa braze je nshaka kunyigisha gukora ibi n'ibini ukavuga ati urafise imbuga urafise tanga y'inzoga cyangwa akakubwira ati ari materime ahara ubu bavuga ati ngo suko babivuga yego uramwegera hama ukazana ivyo bisabisho hama akakwiza umwuga yego muri icyo gihe je napambara kwenda sragoringa pandashuka rondera uburyo kugira ugende wiyubake basi umwibranche kujya muntu biraca nyine mu bintu bikomeye ndaca mu bintu mu masrago menshi nawe usavye ubufasha ugasanga arabukwemereye inoti nabuguhaye gusa nyene
icyo Imana yagusezeraniye nyene uragishikako ama ndiyubaka kugera naho ngeze ubu. Urakoze cyane. Mbega atari banga ndabona yuko nkuko avuze ubu brasserie mbona udukomo twinshi mbe atari banga kamwe ugakorera nko kuranga kugira n'abandi bose bari kwaradukurikirana bazoze baraba iki kibanza kugira bavuga ati ujya kanaka Orten arakora neza ibintu reka ndamushikire canke kanaka tubonye ibintu bisa neza ati genda kwa Orton arakora utuntu twiza. Mbega atari banga ukagurisha ngaye nkaka wambaye biravana kuko hariyo nk'akafu gaba gafise izina cyane sembe gusa muri icyo gihe uba wagashatse urashika ku kibanza tukavugana. Murakoze. Ikindi kibazo nagomba kukubaza twabonye watubwiye yuko ukora brasserie watubwiye brasserie ngene bimeze watubwiye n'ibirato ego mbe mfise ikibazo kimwe ngomba kukubaza waraciye mu bibazo byinshi kandi ndumva yuko abantu wagiye urasaba bose baguma bagusaba gira ikintu gize kuri kuntu mbega kuri umwanya ugeze hehe turavye nka kera numva yuko utari bwiyubake ariko ubu dusanze atubwiye yuko waraciye mu bibazo bitandukanye ariko ubu wariyubatse mbega ni cyahe ikintu gishemeye bimaze kugerako? Ikintu maze gushika ko kirahari kuko uravye aho umuntu aba yaravuye usanga nyene biratandukanye kijya gihe nararondera ubufasha ku bandi bantu ahubwo nanje ubu harabaza kunsaba ubufasha aho biratandukanye urumva umuntu aguma urumva ni kumwe cy'umugari umwana nukura akagira ego urakoze. Mbe mfise ikibazo kindi ngomba kukubaza ego uratubwiye umwana akora n'uwerekana ibikorwa kandi nizere yuko n'abavyeyi bararyoherwa babonye ibyo ukora byinshi. Mbega mfise ikibazo kimwe ngomba kukubaza muri wewe nk'urundi gwaruka gushaka kuza kugusaba akazi mbega woruha akazi canke nawo basaba mananiza nkako kuni nawe bagusaba ati gira ico ukoze gira kunuko nuko muri icyo gihe umaze gutahura ubuzima icyari cyo kuko ubuzima barazunguruka gusa umaze gufata ikintu ukabyigira ko twawe usanga nawe uri kuraje gusa je haje nk'umuntu aje kunyitura kubera nzi nanje bwa buzima naciyemwo simbashaka nanje ko ari umundi no muri icyo kintu kiba kiri muri we yumva ashaka ko yoserura sinumva ko umubere nambamye ngo niko ndamwanyira ahubwo nanje ngerageza kugira iki kumufasha ko nanje nabihawe atacyo nanze urumva no gutanga hama ibintu bikagenda neza. Urakoze cyane ego abantu muri kumara dukurikirana na Kiwacu magazine kiganiro gituma ibikorwa by'ugwaruka canke ibyo ari we wese bishika kure kaze ukeneye ikintu ciza kora neza ga brasserie kaze kwa Orton azokorera neza kandi ntazokuzimba. Ikindi kibazo ngomba kukubaza Orton kuri wewe imbono yakazoza yawe ni yahe je imbono yakazoza ndabona nko mu myaka 5 iri imbere ndi kurundi ndi kwindi etape kweri nanga kazi ku bandi bajene kandi n'ikindi kintu je cyanyigishije mu buzima naratahuye yuko mu kintu cyose usaba wizeye Imana azoce imyaka 10-15 Imana irakigushikana biciye mu kwizera cyo gituma rero nanje mbavuga ati mu kwizera mu myaka 5 iri imbere ndafise iyo vision kuzoba naratanze akazi ku rundi gwaruka. Murakoze cyane gose narinzi fise ikindi kibazo ngomba kukubaza mbega kurundi gwaruka rutijuke ruje ngo muri ibi bikorwa gukora canke kwiteza imbere gukora imigambi nkuko nyakubahwa President Evariste Ndayishimiye amabitubwira mbega kurundi gwaruka rutarajijuka ngo gwiteho nago nyene ruze gukora nk'ibi bikorwa gwiyumvire rugira umutwe wo kwiyumvira nkuko yama bayibuze ni myirondere namwe ubwanyu mbega uruhanura gutugo gwaruka nago nyene rukiri mibarabara abakinywa amatabi cabakigira amarigara mbega ubahanura gute kubgaho?
Ngerageje kubahanura nk'ugwaruka ngubu babone aho isi iri kwiragera aho iri kwiraje gusa no babazwa nk'ugwaruka ugasanga nariko aragira iyo mbono yakazoza azovuga ati mbe iyi si ndiko nja he ndiko mva he unje usanga ari abari kwa novuga ati ko bari kwakoresha ubwenge buki nobahanura gukura amaboko mu muzi bagakora kuko ajya n'Imana bivuga ati ifashije urumva nawe udakuye amaboko mu muzi ukore usanga ari uko ajya muri zangeso mbi birirwa bariyamiriza umwe biyayura mutwe n'ibindi ego murakoze cyane ariko ikindi naco je mbona waranateye imbere barateye imbere nkuko wayivuze kuko twinjiye nga dusanga hari nabandi bariko barakora ngira nabo nyene nibo wahaye akazi sinzi tubwira naco nyene kugira tukimenye oya sawa nahaye akazi ahubwo nabo dukorana nabo mukorana murakoze cyane gusa so twari kumwe n'umutumire wacu Orton kiganiro naco ni nanje ndakora kuri TV Akiwacu magazine ushaka kwamamaza uraza turondere nimero ningaho munsi dushyizibona uzotwakure tugufashe kugira ibikorwa byawe bitere bija kure bitere bija imbere turagushimiye cyane gose Orton kandi na karibu kandi tuzongera tuhicishe turabe nizere yuko nkuko twayibonye ngaha umunsi twagarutse ngira tuzosanga ibintu byuzuye ku buryo tuvuga ati natwe bw'ubwacu tugende tugushore tuguteze ahubwo mugende munagoze no munsi ego murakoze cyane gose reka tubashimire merci